bwa mbere nabanza gushimira Imana mushobora byose kuko iguma ihimigisha Uburundi n'abarundi kugira ngo yizegwe imbere y'ibihugu mu makungu. Iyo Mana rero nihabwe icubahiro. Tuvuye mu nama igira 22 isanzwe ya bakuru b'ibihugu bagize umuryango w'ibihugu byo muri Afrika y'ubuseruko. Iyo nama rero yari itunganijwe mu buryo bubiri, kurabira hamwe ibikorwa bimaze kurangurwa mu muryango w'ibihugu byo muri Afrika y'ubuseruko, hamwe no guca dusubira gutora indongozi zizorongora uwo muryango mu kiringo c'umwaka. Rero bwa mbere nagomba mbanze nkeze mwebwe abarundi kubera mudahengeshanya kwihiteka imbere y'amakungu, kuko Uburundi bwaratowe ko bari bwo burongora uwo muryango mu kiringo c'umwaka utanguye nuza. Ubona rero Uburundi bwaratowe ni ikintu kidasanzwe, mugabo kubandwa ntikugoye nko kurigumya. Aha rero mumenye yuko babatoye batora Uburundi kuko babona ko ari igihugu c'abantu koko bashoboye. Vyerekana ko agateka abarundi bafise, kuko iyo kiba igihugu kirimo abanyakajagari, abantu ata kintu baha amaboko, babona ko ataco bomara, nuvuga ntibari gutora Uburundi. None rero mubimenye ko ari iteka ridasanzwe mwarose, mutegerezwa kugendera mukamenya yuko baduhaye ibikorwa kandi uwo mwaka uheze bazoheza badusuzume barabe ko twabagiriye kirumara. Twoba tumara amaje rero nkamwe, tutoba twarazanye akandi kabirya gutera iyindi ntambwe mu muryango. Mbere yuko ntahuka twashoboye kubonana n'umukuru w'igihugu ca Tanzania nyakubahwa Samia, twashoboye kuyaga turaba aho imigenderanire yacu igeze. Iciza rero bose baranyemerera bati tuzogufata mu mugongo, baravyemera abakuru b'ibihugu bose, nawe nyene akaba yasubiye kuvyiyemeza ati yuko bazodufata mu mugongo kugira dukore twese dushize hamwe. Hanyuma abandi batumira rero abarundi kuja ku kivi, ntitumaramara tuje ku kivi, kandi ndazi yuko abarundi turabakozi turashoboye. Ni rero ndabipfurije ko ari ibikorwa vyiza kugira ngo duteze imbere akarere kacu.